abamenyesha makuru ubwa mbere kugira ngo mudufashe gutanga ubutumwa bw'ibikorwa turiko turakora canke tugiye gukora nka diaspora ndundi na cyane cyane nkuko mubizi yuko buri ku mwaka utashe leta y'u Burundi yashizeho indwi hari abarundi b'amahanga kugira ngo bashobore kuza mu gihugu bahure na leta y'u Burundi baganire baterere bongere kandi bumve ijambo ry'indongozi kuri uno mwaka rero nkuko mubizi ino ndwi yahariwe abarundi b'amahanga izoba kuva ku itariki 29 kugera ku 31 z'ukwezi kw'indwi. Hanyuma iruhande y'ivyo rero twebwe nka diaspora ndundi diaspora idasinzira yunze ubumwe kandi ibikorwa twarashoboye gutunganya ibikorwa bitari bike cyo twita site events aho tuzogerageza kugira ngo duhure nk'abarundi ariko dukore kugira ngo duterere mu iterambere ry'igihugu. Uno munsi sinza kubabwira ivyo tumaze kurangura ni byinshi, akanya ni gato, urabona ko dufise akanya gato ngaha, mugabo turafise uwundi munsi tuzobabwira ivyo twaranguye mu kiringo cy'umwaka wose. Mugabo ubu tugomba kubabwira ibintu bikomakomeye twibaza yuko abarundi n'amakungu bakwiye kumenya mu byo turiko turatunganya. Twaratunganije rero ikintu gikomeye ico twise inkingi z'imbona kazoza. Nkuko mubizi leta y'u Burundi yarashizeho ico no kwita imbona kazoza y'igihugu, aho bavuga bati Uburundi mu 2040 buzobe bwifashe, mu 2060 naho buzobe buteye imbere cyane. Twebwe twabonye yuko nka diaspora iyo mbona kazoza ntishobora kuja mu ngiro mu gihe tutariko turabikorera akazi, yaba leta yaba twebwe abandi baba hanze yaba mwebwe abamenyesha makuru baba barundi bose bitwa ko bakunda igihugu cyabo by'ukuri. Twebwe twabonye rero ko twoba ba mbere nka diaspora mu guterera kugira ngo iyo mbona kazoza tuvuga twishike ko vuba bwangu. Kugira ngo twishike ko vuba bwangu rero twavuze tuti reka turabe ikintu twoterera kugira ngo abarundi n'Uburundi bashobore kuvyukuri gushika kubiri mw'iryambona kazoza. Nkuko mubizi ni ikintu ciza cyane, hamwe tubishitse ko twese tukiriho byo turyohera gose. Nico gituma rero twavuze tuti reka tugerageze dukore ibishoboka tuzane rero ico twise twebwe inkingi z'imbona kazoza event. Akaba rero ari igikorwa kizokwama kiba buri mwaka kugira ngo tugume twibukanya. Hanyuma rero twebwe nkuko mubizi muri kiya gitabo harimo inkingi hakabona ama objectif menshi aho umwe wese afise uruhara azogera ko kugira ngo dushobore gushika aho dushika kwijyambona kazoza. Twebwe rero twavuze tuti njyambona kazoza ntishoboka mu gihe atankingi twoba dufise ziyigize, apana zijya zanditse gusa. Twe twavuze tuti rero reka turondere muri mwebwe mu barundi bari mu Burundi abo twita inkingi y'imbona kazoza, inkingi z'ibihumbi 2040 2060. No kuvuga abantu bashigikiye ijya mbona kazoza, abantu biteguye kuyikingira no kuyigwanira kugira ngo twishike ko. Nabo rero twe tuvuga tuti uri inkingi y'imbona kazoza burya inyifato yawe irajanye n'ibivugwa muri kijya gitabo. Mbega urugendo twatanguye turiko turajana naho rero twazanye iryo higanwa twise inkingi imbona kazoza kugira tutangure kurondera inkingi abantu bumva ko ujya mugamba ari mwiza, ariko kandi tutagize uruhara kugira ngo duhaguruke dushigikire ujya mugambi ntiwoshoboka. Naho rero tuvuga tuti tugomba kuraba abantu bavuga bati ujya mugambi ni mwiza kandi turipfuza ko woba, kuko muvyibuke ivyanditswe biri mu bitabo ni byinshi mugabe tegera bija mu ngiro. Mu gihe abantu batariko barabikingira, mu gihe abantu batabikorera akazi bica biba indoto. Twebwe rero tugomba kubona bijya bintu byabaye bitakiri indoto, kuko ibihugu tubamwe aho hanze turabona ingene vyateye imbere cyane. Naho rero tuvuga tuti 2040 tuhashitse tukahashika kujya tuhavuga igihugu cifashe
byo bari ibintu byiza gose, kandi tugize uruhara twese nta myaka myinshi yohera 2040 ntihorinda gushika tutarashika hajya hantu. Tugomba rero gutangura ubwo rugamba rwo kwigisha ubwa mbere abarundi bose baba bari hanze no mu Burundi akamaro kari muri bijya bintu by'inkingi zimbona kazoza kijya gitabo, babizirikane. Icya kabiri, babikorera akazi. Twifuza rero ko abarundi bose baba inkingi zimbona kazoza, kugira ngo Uburundi bw'ejo dushaka duheze tubushike ko vuba bwangu. Aha rero nuwo muganda diaspora tuzanye kugira ngo tubabwire ko ku ncuro ya mbere rero twatunganije iryo higanwa rizoba rifise icivugo kivuga kiti twubake Uburundi bw'ejo mu guhindura ingendo n'inyifato twishimikije ubumwe, ubumenyi n'impano. No kuvuga tugomba yuko ubwo Burundi bw'ejo tubwubaka ari uko dutahuye neza ntibushobora kubakwa tutarahindura ingendo. Tukiri babandi ntivyokunda, dutegerezwa kuba bashasha kugira ngo ubwo Burundi dushaka kubona tubushikeko. Aha rero rino higanwa ryafise n'akantu bita slogan, turafise abantu babigize neza ngira ngo baraza kuza bababwira ingene bizoba bimeze neza cyane. Aho tuvuga tuti ndi inkingi y'imbona kazoza, umuntu wese yumve yuko ari inkingi y'imbona kazoza. Ariko kubera icivugo cy'umwaka ivuga kiti ubumwe, ubumenyi n'impano n'ingabire ku Burundi, no kuvuga umuntu afise iyo ngabire ku by'ukuri ni igihugu kiba gitomboye. Ubu rero tugomba guhera ngaho, naho rero iri higanwa rizoba mu ntara zose, hanyuma bagahiganwa kuva ku rwego rw'intara, hama hakaba na competition ku rwego rw'igihugu. Ngiriye ko rero muca mwumva neza yuko iri higanwa rya mbere dutunganije dufise ihangiro, no kuvuga twashimye ko tugira icivugo kigana mu guhindura ingendo n'inyifato. Aha rero ntitubwira abarundi gusa, tubwira leta ati aba muri leta hindura ingendo, abarundi hindura ingendo, aba diaspora hindura ingendo, murundi wikorera twawe hindura ingendo, mu journaliste nawe hindura ingendo. Kona mu murazi hari igihe bigora tuvuze twa turiko tubwira bose mu bisata byose kugira ngo umwe wese ahindure ingendo. Abazokwitaba rino higanwa rero twarabasabye ko biyandikisha. Ikiringo twari twatanze cyaheze ku wa gatanu, ariko twarongereje ikiringo. Ubu kwiyandikwa rikazohera ku itarike 27 ku bagomba kwitabira rino higanwa, kuvuga ku munsi wa gatanu tuzoba twugaye kwakira abagomba kwitabira higanwa. Ubu ibitigi dufise birashimishije byamaze kwiyandikisha, ariko tugomba ko baguma biyandikisha ari benshi. Inimero biyandikisha ko ni 77 11 51 15. Niyo nimero umuntu aruka message gusa, je nitwa naka mbangaha ngomba kwitabira iryo higanwa inkingi zimbona kazoza. Hanyuma rero abiyandikisha ni mici 5 gusa dukeneye bwa mbere abacapa. Iyo mbona kazoza mwe muzi gucapa yicape, ducapire iyo mbona kazoza, hanyuma tuyimanike hose mu gihugu. N'ubuvyutse atsitare ku mbona kazoza. Ubuvyutse ikintu cya mbere abona imbona kazoza. Sinzi ko byumvikana, kibi ikintu kiturimwo twese. Aha rero tusha tugira ko kuko twabonye ko umukuru w'igihugu dufise arabihagarara ko cyane kandi arabikunda. Natwe tuvuga tuti none kubera ko umuntu aguma asemerera turi ngaha ntidushigikire, tuje rero gushigikira iyo mbona kazoza tubishikeko. Abahinga rero mu byo gucapa bacape iyo mbona kazoza, baducapire ingene twohindura ingendo n'inyifato, baducapire ingene twogira ubumwe, baducapire ingene twoteza imbere ubumenyi n'impano byacu. Nico tubasaba. Abacapa rero bizoba biryoshe cyane tubonye umuntu yaducapiye ikintu ciza cerekana ingene no mbona kazoza izo bimeze n'ingene twoshika ko mu mwanya muto. So gucapa gusa rero, murazi gucapa ko bituma ibicapo bituma uronka message mu mwanya wihuta kandi atawukomerekeje. Abacapa rero ni baducapire iyo mbona kazoza. Hanyuma abandi bantu dukeneye n'abaririmbyi.
abaririmbyi nibakora indirimbo, ntibatuzane indirimbo z'abandi canke zitajanye n'Icivugo, nibadukore indirimbo zijanye n'Icivugo, indirimbo zijanye n'imbona kazoza. Hanyuma rero baduhanure rero ingene twohindura ingendo n'inyifato, ingene twoba abashasha, ingene twokomeza ubwo bumwe, ingene twoteza imbere impano, ingene twoshigikirana kugira ngo dushike kuri ya mbona kazoza, ingene umurundi wese ugira uruhara mu kubaka buno Burundi. Babwire leta ati umukozi wa leta tumusaba kino kintu, uwikorera utwiwe tumusaba iki, umwe wese mu migwi yose bagira ico bamuvuze ko mu kuririmba. Ubwo butumwa rero buze bukwire hose mu barundi bari muri diaspora n'abari mu Burundi, bumve yuko turiko turakora ikintu cyo kwigishanya no kuremeshanya ariko no guhanurana kugira ngo dushobore gushika ahantu. Abandi dukeneye nabagira ivyesi canke amapoeme bivuga amazina, mwerekane neza ingene umurundi wese yogira uruhara kugira ngo dushobore gushika aho twifuza. Muzitire abononya bahora batoba badatuma tutera intambwe, muvuge muti ibi bihagarare. No kuvuga abo bantu badukebure biciye muri kwa kwivuga amazina vya vyese, n'ingene bovuga ingene Burundi bwoba bwifashe, n'ingene bwoba bumeze muri kazoza. Uwo n'uwundi mugwi w'abantu bahiganwa. Hanyuma rero babandi batwenza nabo badutwenze. Murazi ko tutoshika mu 2040 tudatwenga, sinzi ko muvyumva. Dushitseyo twajinyitse cyane, cyo wari kibazo. Tuzogenda dutwenga, abadutwenza nabo baradufasha kuruhuka no gutahura no kutwigisha biciye mu gutwenga. Mugabo bakatubwira ikintu gitwengeje mugakitwigisha, ariko kigamije guhindura ivyiyumviro n'imitegekere y'umuntu canke abantu. Naho rero nabo nyene abatwenza ni badutwenze, mugabo badutwenze batubwira bati twari tumaze igihe twiziziwe n'iki kintu kibi, ubu turabohotse, tugiye kuba abantu bajana n'isi, bagomba kumera nk'ibindi bihugu aho bigeze mu iterambere. Urugamba rero rw'iterambere ntigoroha, nico gituma abo bantu badutwenza turabakeneye kugira ngo wakoze cyane akaruha ashobore kuruhuka. Ariko mission na message tubashaka ni gute izo komedi zabo zoca mu binyamakuru vyose, zoca ku ma social media hose, kubera ko zirimwe impanuro zigisha wari gisuma kuba ari umuntu mushasha, zigisha wahora ari kinebwe kuba ari umuntu akora cyane, zigisha wahora hohotera abandi ko yahindutse akarokoka, gutyo. Abo bantu badutwenza nabo badufashe gushika kuri yambona kazoza vyoroshe, kandi turiko turatwenga turi mu muyondi twese. Abandi dukeneye nabagira udukino, teno kwita udusketch, bamwe bagira amafilme n'abakina, nabo nye tugomba ko batangura gukina ibintu birora kuri iyo mbona kazoza. Abo rero nabo tubasaba ko bategura udukino duto kugira ngo nabo bashobore guhiganwa muri kino kintu cyo kwigisha abantu gutahura imbona kazoza no kuba inkingi rero y'iyo mbona kazoza, kwishigikira. Umwe wese akumva ati ni igikorwa canje, si cy'igihugu, si cya leta, ni igikorwa cy'umurundi wese akunda igihugu ciwe. Abo nabo nyene turifuza yuko bodukorera utwo tuntu kugira ngo bice bigenda neza. Niyo migwi itanu rero tudondaguye, twifuza yuko abantu bose boshobora guhiganirwamwo bakitabira kugira ngo bigende neza. Amahiganwa rero kuri bizinkingi zimbona kazoza tunganije gukurikira. Ubuye kugira kuwa gatanu ho tuzoba twakira abantu banyuma biyandikishije, tuzosha tangura gutegura abo bantu rero intara ku yindi. Hanyuma tugire preselection, turabe ko abantu bose biyandikishije bakwije d'abord ibisabwa, canke ko banditse canke bazokora ibijanye n'Icivugo twashaka ko bazokorera ko cyane. Inyuma yaho rero amahiganwa atunganijwe yo mu ntara ukugukurikira ku itarike 16 z'ukwindwi muri Buhumuza, no kuvuga murazi ko dufite intara zitanu nini zagutse ubu. Abo muri Buhumuza rero bose bazoca bagenda guhiganirwa muri Ruyigi isaha 3 z'agatondo.
ayo ni urutonde fata kibanza kugira amahiganwa atunganijwe ku bantu bose bagiye kwiyandikisha. Uwiyandikisha rero aba muri Buhumuza, no kuvuga intara zigize Buhumuza muca muzimenya zimwe za kera siringo ndazitondagura, muca mwitegura kugira itariki 16 z'ukwindwi mugende guhiganwa mu kibanza kizoba caguze cyane, kizoba kirimo abantu nibaza ko bazoba barenga 5,510, kuko nibikorwa bizobera ku mastade, ku bibuga binini vyagutse cyane. Twifuza yuko rero bizoba biryoshe kurorera, murumva ko azamwe ibintu bitwengeje ariko kandi vyigisha, azoba rutuntu turyoshe kurorera. Hanyuma rero kubera ko komite abazoba batanga amanota cyane kuva mu ntara no kugera ku rwego bw'igihugu azoba ari umugwi presque umwe udahinduka, nico gituma amahiganwa yo mu ntara atazobera umunsi umwe, kugira ngo abatanga amanota bagume ari babandi, kugira ngo hageze finale tuzorabe tuti twagiye muri Ruyigi n'ahandi twabonye ku by'ukuri ingene ibintu, donc ntihabemwo uruhushane. Hanyuma rero ku itariki 17 hazoca habaho butanyerera nabo tuzosha duhurira Ingozi. Aha ibibanza n'ibindi tuzosha tubimamenyesha mu minsi kurikira, mugabo ni juste kugira ngo abiyandikisha babe baramenya ingene bitunganijwe. Naho nyene azoba ari saa 3 z'agatondo. Hanyuma tuvuye ngaho tuzoca tuja Igitega ku itariki 18 mu ntara yagutse ya Gitega. Naho nyece tugenda Igitega, ba bantu bose biyandikisha bagende guhiganirwa ahantu public, aho abantu bose baza kororera ivyo birori. Hanyuma ku itariki 19 tuzoba tugiye muri Burunga Makamba, niho bizobera, nabo nyene azoba ari saa 3. Hanyuma ku itariki 20 z'ukwindwi tuzoba tugiye rero muri Bujumbura yagutse, bizocabera muri Bujumbura mairie, naho nyene isaha 3 z'agatondo. Abazoba batsinze rero, no kuvuga abazotsinda mu ntara ni bangahe? Buri ntara turonderamwe abantu 15 ba mbere. No kuvuga iki? Dukeneye umuntu wa mbere mu gucapa mu ntara, n'uwamukurikiye kugira kugira gatatu. Aho mu gucapa turaronsa umugwi w'abambere. Mu baririmbyi turakeneye uwa mbere mu kuririmba, uwa kabiri n'uwa gatatu. Mu mapoeme turakeneye uwa mbere mu kwivuga amazina mu vyese, mu mapoeme azi kubwira abantu mu mvugo iryohera amatwi no kubahindukiza no kubatwara kugira ngo batumbere yambo nakazoza neza. Dukeneye uwa mbere, wa kabiri n'uwa gatatu. Hanyuma mu vyo kuri muri twadukino naho nyene dukeneyemo uwa mbere azi gukina neza, n'uwa kabiri n'uwa gatatu. Hanyuma turakeneye nababandi rero batwenza abagira amakomedi, bamwe batwenza, naho nyene dukeneyemo uwa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu. Nabo rero dukeneye mu ntara, urumva ko ari batatu kugwiza gatanu ucobora abantu 15. Mugabo ubushimwe tubutegekanya uku gukurikira: uwa mbere mu ntara tuzomuha miliyoni 3, uwa kabiri aronke 2, hanyuma uwa gatatu aronke 1,000,000. No kuvuga dutegekanya imiliyoni 6 kuri buri discipline, no kuvuga buri gisata cihiganwa. Bisigura yuko twategekanije miliyoni 30. Ayo mahera nayo abarundi baba hanze bakaba bariko barabitunganya neza cyane bikazanura. Abatwara ibihugu, abarundi baba hanze mu budasabwa bariko baraterera ku bwinshi kugira ngo ico gikorwa kigende neza. No kuvuga rero ni higanwa ritunganije. Ariko rero abazoza muri finale ni bande? Abazoza muri finale ni 5. Umwe yaserukiye discipline, no kuvuga ca gisata. Umwe yaba uwa mbere mu ntara buri gisata ni wazoza kubera igihugu. No kuvuga zoba dufise abantu 5: uwa mbere mu gucapa, uwa mbere mu kuririmba, uwa mbere muri poem, uwa mbere mu gutwenza abantu, n'uwa mbere mu gukina. Abo bazoca baza rero ku izina ry'intara, baze guhiganwa, barabe ku iyo ntara yabo yo ya mbere muri no higanwa ry'inkingi z'imurakazoza. Hanyuma rero uwa mbere ku rwego rw'igihugu, urumva yuko azoba afise agashimwe keza cyane. Agashimwe keza cyane, urumva yuko mu ntara ya Ronsayo uca wumva ku rwego rw'igihugu ingene agashimwe kazoba kameze. Ni keza gose. Hanyuma kubijanye n'imbona kazoza amajambo make nuko higanwa ritunganije. Hanyuma ikindi nagomba cyo nababwira
ni umwiherero w'indongozi, n'urundi rubanza dufise imanza nyinshi cyane, dufise urundi rubanza rwo kuja mu mwiherero kuko abarongozi ba diaspora bari ku ncuro ya mbere diaspora ibayeho aho bavuga bati bafashe iminsi 3 yo kuja mu mwiherero kugira ngo baganire ibibazo vyabo bahura navyo bari hanze y'igihugu, ibibazo bahura bari ngaha mu Burundi, ibibazo bituma badatera imbere iyo bari, ibibazo vyo kutaja hamwe, ibibazo bahura navyo bituma n'ubugize agatima ko gutera imbere bidakunda, kugira ngo dushobore kuraba ingene dutora umuturama w'ibibazo byose tubona biduhanze nk'aba diaspora, tutibagiye no kugira ico tuvuze ku bibazo bihanze igihugu nk'abarundi babahanze. Naho rero tuzofata uwo munsi iyo minsi 3 kuva ku itariki 25 kugera ku itariki 27 turi muri uwo mwiherero. Naha rero urumva mwoca mudufasha kugira ngo abarundi baba hanze bose mubabwire ino programa dufise, twaratanze ubutumire tuguma tubutanga n'ubu, ariko abo dutumira n'abarundi bose bitwa ko barongoye abandi muri diaspora hari hanze y'igihugu. Abo tubasaba kwitegura bakaza, kandi twarabibwiye n'abarundi bose yuko boshigikira izo ndongozi mu kubatekerera ikizotuma bamara iminsi muri uwo mwiherero tuganira tuyaga, kugira ngo tuzoje mu ndwi yahariwe abarundi bahanze nk'uko mwavyumvise du 29 au 31 dufise ijambo, twumvikanye, twaganiriye, tugiye kuganira n'indongozi z'igihugu, natwe dufise ico twumvikanye n'ico twaganiriye ku bibazo bitwereke nk'abarundi baba hanze. Wakanatsinda bizotume tuja muri iyo ndwi yaduhariwe tunama rimwe, twumva ibintu kumwe, tutagiye kugira ngo tumare umwanya tudatumbereza ibintu. Hanyuma igihambaye rero twaciye dutunganya diaspora homecoming ku itariki 27, kubera ko uwo mwiherero utazoburimwe abarundi bose bamaze gushika i Burundi ico gihe baje kwitaba indwi yahariwe abandi baba hanze. Tugomba ko nabo boca baza rero muri diaspora homecoming. Umurundi wese azoba amaze gushika i Bujumbura ku itariki 27, hasigaye umunsi umwe ngo tuje muri yandwi yaduhariwe, tugomba ko duca duhurira mu kibanza rero kinini gose cagutse, kugira ngo tumenyane, dusangire, twiginane, turuhuke. Aba diaspora turaruha cyane murabizi, tuje tuba tuje kuruhuka, turuhuke, tunezerwe, twiginane, ariko turi kumwe namwe n'abarundi bo ngaha. No kuvuga mu ijambo rimwe turamukanye nabi wacu. Hanyuma tuje rero no kuraba ca gikorwa abarundi baba hanze bitangira cyane. Wa murundi yari hanze yatanze amadolari 5, yatanze $1 rimwe giwe kugira ngo runo rubanza rushoboke, nawe aze kuraba ico yaruhiye nico yatangiye amahera yiwe. Mu majambo make murumva yuko 27 ariho azoba ya finale rero y'inkingi zimbona kazoza, murumva ko izoba muri ambiance. Hazoba harimo igice ca mbere kizoba kigizwe na ryahiganwa rya bamwe batsinda mu ntara, igice ca kabiri kigigwe no gutanga ubushimwe ku bazoba babutsindiye, hanyuma igice ca gatatu kigigwe rero no kwiginana, tuje muri ambiance turyoherwe, bizo bimeze neza cyane. Abaririmbyi bo ngaha n'abaririmbyi bavuye muri diaspora batunezereze, bize bigende neza. Uwo munsi rero mva ko zoba turiko turatwenga gose, bizoba bimeze neza, kanatsinda tuzoba tumerewe neza kuko tuzoba turiko turafata inzira imwe twese yo kuba mu nzira itujana kuri ya nkingi y'imurakazoza. Hanyuma ikindi rero gikomeye yo evenement ya gatatu, urumva ko ama evenement ari menshi. Evenement ya gatatu ni duvuye muri iyi ndwi yaduhariwe rero, imbere yuko dusubira iyo twaje tuva, tuzoca twakira abagenzi bacu rero tubana mu bihugu bitandukanye iyo turi kwisi, ico twise East Africa Diaspora Summit. Azoba ari ku ncuro ya mbere dutunganije kino gikorwa kugira ngo dushobore kwakira abakenya, abatanzania, abasudani, abakongomani, ibyo bihugu 8 byose bigize Afrika y'ubuseruko. Nabo bazoba baje kwifatanya natwe nk'aba diaspora, barabe ingene twitunganije, hanyuma kandi duhanahane ivyiyumviro n'ubumenyi, twongere kandi tumenyane, kandi tugire nico no kwita platforme duhuriramwo nk'abantu basanzwe bava mu karere kamwe, ariko bongere kandi barabe opportunité cyo no kwita akaryo cyangwa amahirwe ashoboka y'umugwiza tunga wo kuza gushira mutawe muri kino gihugu, opportunité d'investissement zishoboka. Naho rero aho zoca tumarana indwi yose turi kumwe nabo, twicarana,
dutemberana tuja hirya no hino turi kumwe n'abatandukanye mu nzego z'igihugu kugira ngo bize bigende neza cyane.